Ndabaramukije bakunzi b'ikiganiro igitondo gishasha amahoro y'Imana kugubwa neza kubanirwa mu byanyu no mu banyi n'ivyo ndabipfurije mbahaye ikaze jewe Jean Imana Irambona muri kino kiganiro cacu dukunze gusangiramwo ijambo ry'umunsi impamba y'umunsi icaye co mu gatondo petit déjeuner amajambo yandi yose umuntu yo kwita kino kiganiro mu ntumbero yo kwerekana ko gitumbereye gutekerera ijambo abantu bagiye kwirirwa mu bikorwa byabo vya misi yose ngo bagirigwane barizirikane ko bagiyumvireko. Dusoma amajambo tubona mu gitabo c'ivyahishuriwe Yohana mu gice ca mbere duca dusoma duhereye ku murongo wa 4 kumbure mu nyemerere tubandanye uyu murongo tugeze ku murongo w'indwi. Aya majambo avuga ngo indamukanyo. Jewe Yohana ndabandikiye mwebwe abo mu mashengero ndwi yo muri Aziya, ubuntu bube muri mwebwe n'amahoro biva kuri iyo iriho kandi yamyeho kandi igira ize, biva no ku mpwemu ndwi ziri imbere y'intebe yayo, no kuri Yesu Kristo icabona co kwizigirwa, imfura y'abari barapfuye, uganza abami bo mw'isi. Ijambo ngomba ko duhinyanywa tugashira muri teme y'uno munsi rivuga ngo umwe adukunda. Tubandanye n'amajambo yasomye yabandanije ngaha tuvuga ngo yatubohoje ibyaha byacu amaraso yiwe, akaduhindura ubwami no kuba abaherezi b'Imana yiwe niyo se, icubahiro n'inganji bibe ivyiwe ibihe bitazoshira, amen. Arazanana n'ibicu kandi ijisho ryose rizomwibonera, n'abamucumise bazomubona, kandi amoko yose yo mw'isi azoborogeshwa nawe, niko biri. Aya majambo rero niyo ngomba ngo tugoboturemwo iyi nsanganyamatsiko canke ijambo ry'umutwe rivuga ngo umwe adukunda. Ni hariya nuvuga ngo kuri B yo ku murongo wa 5, hama tuyifatanye na A iri ku murongo w'indwi uvuga ngo arazanana n'ibicu, Imana yacu nihimbazwe. Umwe adukunda, arazanana n'ibicu, Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha, aya majambo uyu muntu yayanditse canke se umuntu ayitirirwa umuntu yayavuze ni Yohana, yari mu kizinga c'Ipatimo, ariko aranovuga ngo azira ivugabutumwa ugushingira intahe Yesu. Cari igihe bahamwe abigishwa canke abitirirwa Yesu Kristo, igihe Yesu yari yaramaze kuduga mw'ijuru. Harabayeho uruhamo, harabayeho kwicwa, kubambwa, harabayeho impfu ziteye ubwoba zabaye ku bigishwa ba Yesu. Sico ntumbereye kuvuga muri uno mwanya ntumbereye kuvuga no majambo uyu umwe muri abo bantu yanditse, yarabwiwe, yarahishuriwe, hanyuma abwirwa kuyandikira amashengero yo muri Aziya, amashengero indwi. Imana yacu nidutabare. Hanyuma rero ibihe yarimwo vyari ibihe bitoroshe, na cane cane yuko uyu Yohana ari wa wundi dukurikiranye muri Bibiliya usanga ari havuga ngo wa mwigishwa Yesu yakunda. Uyu mwigishwa ngo Yesu akiri mw'isi ngo yakunda kwama ngo yegamye mu gikiriza ca Yesu. Imana yacu nidutabare. Rero urumva ngo hageze igihe abigishwa rero bagenzi biwe bamusinoma gutyo, babona yuko akundwa kaye cane, ko Yesu amukunda cane, kubera yuko novuga ngo yama ari mu gikiriza ciwe amwiseguye. Kandi uravye n'ubutumwa bwiza bwa Yohana bwanditswe n'uyu nyene, bwitirirwa uyu nyene, buravugwamo amajambo y'urukundo, aho twabonyemo amajambo mu biganiro vyarenganye avuga ngo kuko urukundo Imana yakunze abari mw'isi arirwo rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege ngo umwizera wese ntazopfe rubi, ariko azohabwe ubugingo budashira. Imana yacu nidutabare. Rero uyu yigeze kuba mu bihe vyiza vyo gushehiswa na Yesu, byo gukundwa kazwa na Yesu. Yigeze kubaho novuga ngo azi icarico urukundo rwa Yesu,
ibi bihe by'ihamwa byari ibihe rero bibonekana umengo wa wundi inovuga ngo umukunzi wiwe amukunda, amwitwararika, amubabaye, n'abantu bazi yuko amukunda, n'abantu bazi yuko we ari we mwigishwa Yesu akunda gusumba abandi bose. Hageze igihe rero uyu mwigishwa nawe ashikwa ko n'ibyashitswe ko n'abagenzi biwe, kandi muri iki gihe byabonekana novuga ngo umengo rero cette fois zahinduye imirisho, kuko hariho igihe umuntu acamwo akabaho mu bihe byiza, akabaho mu bihe by'umunezero, ariko kubera ko ibihe bigenda bikuranwa, kubera ko ibihe bigenda biha ibindi, kubera ko ibihe bigenda bihindagurika ku mwana w'umuntu, kubera ko hamwe anezerwa ahandi akababara, niyo mpamvu hagera igihe ugasanga wa wundi yari amaze igihe mu munezero ubu hoho ibintu byahindutse ntibimeze neza. Imana yacu nidutabare. Rero Yohana mu kizinga c'i Patimo bivugwa ngo yaraturiwe mu ngunguru y'amavuta ngo ntiyasha, bakuramo ngo baterera hiyo ku kizinga c'i Patimo. Ico kizinga bivugwa yuko ngo novuga ngo ari ahantu mwizinga baterera abantu baciriwe urubanza rwo gupfa, bakabaterera ngo bazogweyo bazohereyo. Imana yacu nidutabare. Ariko rero muri ibi bihe umengo ni nyakamwe, muri ibi bihe by'umubabaro, muri ibi bihe byo kubabazwa, muri ibi bihe atiteze kuzohava asubira kuba aha abantu bandi baba, muri bino bihe aba muri ririya zinga ritererwamwo abantu baciriwe urubanza rwo gupfa. Ico gihe hari ku muamperere yitwa Domisiyano nimba mbyibuka neza w'Umuroma, niwe yahanisha abantu igihano mwene ico bagutereye hariya handi nk'ababaze ngo ibikoko bizomuririyo, bizohereriye ibyo bizohereriyo. Imana yacu nidutabare. Mu bihe atari yiteze rero, mu bihe amaze kubona kumengo nta kundi azogwiyo, ntazoronka ikimuseruka ko, ntazoronka ikimutabara. Amen, amen. Nico gihe aciye yumva ijwi ryuje kumwiyereka, agaca amubwira amabanga akomeye yo mu gihe c'iherezo agiye kuzoba ku mashengero indwi yo muri Aziya. Hanyuma rero aca yandika avuga ngo jewe Yohana ndabandikiye mwebwe n'ibindi. Aca ababwira ngo umwe adukunda, Imana yacu nidutabare, arazana n'ibicu kandi ijisho ryose rizomwibonera. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha, aya majambo rero naya nyene nagomba gutekerera avuga ngo umwe adukunda, arazanana n'ibicu. Tuvuze ngo arazanana n'ibicu, tugomba kuvuga yuko agiye kuza azanywe no gutabara abo yakunze, agiye kuza azanywe no gutabara abakunzi biwe, abamwemera, bari mu bihe by'ivyago, bari mu bihe by'irinde, bameze nk'abari mu kizinga c'i Patimo, bameze nk'ahantu baterewe barindiriye gupfa, barindiriye ko ubwabo bushira, atavyizigiro bindi bafise byo gusubira guhaguruka, atavyizigiro bindi bafise byo kuzosubira kubaho ukundi gushasha. Aba bantu nibo Yohana babwiye ngo umwe adukunda. Naho turi mu bihe tubona umengo urukundo rwiwe rwahereye hahandi muri vya bihe twabona umengo ni vyiza, ariko ubu bikaba vyarahindutse, bikaba bitameze neza. Ndababwira yuko ndicabona cyo gushinga intahe mvuga ngo wa wundi adukunda n'ubu aracadukunda. Urukundo rwiwe ntiruserangurika, urukundo rwiwe ruracariho n'ubugingo n'ubu, kandi yanyiyeretse, yavuze ngo ngiye kuza vuba gutabara. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha, none rero bene data murazi ko kino kiganiro kidafise intumbero yo guteba. Aya majambo niyo nayo numva mu mutima no gutekerera. Sinzi ibihe bigoye urimo,
woba kumbura ahantu umengo nta presence y'Imana ubona umengo nyine nta cipasa, ubona nyine umengo ntibicamwo ntibigenda neza. Ariko nzango no kukubwira ngo nimba utacobogoye, nimba utaretse kwemangira Yesu, kuko na Yohana nawe nyene aha hantu tubona yuko yaragishingira intahe Yesu, yaracihanganiye amarushwa y'umusaraba, yaracihanganiye ibyo ari karacamwo. Nawe nimba ucihanganiye amageragezwa uri kuracamwo, nimba ugishingira intahe Yesu, nimba ucihanganiye intambara uri kuracamwo, nimba ukiri mu bategereje kugaruka kwa Yesu Kristo, ngenzwa no kukubwira ngo umwe dukunda agiye kuzanana n'ibicu gutabara ubwoko bwiwe, kandi burya azobaza ngo no guca n'urubanza kubatamwubashe, kubatamwumviye, kubo vyananiye kugendera mu kuri no mu kugororoka. Abo nabo hazoba hageze aho nabo kumbure bacigwa urubanza. Imana yacu nidutabare bene data bakunzi ba kino kiganiro. Igitondo gishashana rero n'ano majambo nayo numva mu mutima twosangira. Birashoboka yuko wihebuye, wiganyiye, wangaje umutima, ugerereye kure, umenga Imana yaraguhevye, umenga Imana yaragutaye. Nzango no kukubwira ko Imana itagutaye, umwe dukunda agiye kuzanana n'ibicu. Shishikara wizere, shishikara wihangane, shishikara ushinga intahe yo kugororoka, shishikara wezwe kandi utungane. Naho ibyo uri kuracamwo bikubabaza, naho ibyo uri kuracamwo bibishe, naho ibihe bigoye uri kuracamwo utabonamo presence y'Imana, shishikara wihangane. Hahigwa bihangana bagashita kwiherezo, kuko umwe dukunda agiye kuzanana n'ibicu kudutabara. N'ano majambo mwese abayumvise, Imana nyina amahoro ibaho umugisha. No muhigwe rero umuntu ashishikara kuzirikana ko no mu bihe bigoye arimwo urukundo rw'umukunzi wiwe ari we Yesu Kristo rukiriho na bugingo n'ubu, kandi ko rubasha kumuserukako nubwo yoba ari mu bihe bigoye. Uyu muntu n'umuhigwe azobona ibyiza bivuye mu ijoro, azotabarwa kuko azoba asanzwe atacobogoye, atahorashije, atasubiye inyuma, atagabanije urugero rw'agakiza n'urugero rwo kwizera Imana. Uyu muntu n'umuhigwe, ariko ni umuhombe. Aha Yohana nawe yari kuba umuhombe, abonye biriko biramubako yari guhava yihakana akavuga ati ibi bintu nakurikiye sibyo, none ndabivuyemwo, akabivamwo. Ariko rero ntiyabivuyemwo. N'umuhombe rero umuntu ariko arabivamwo kubera ko yamaze kwihebura, yiganya, abona kumengo ntibizokunda, ntazotabaga. Uyu muntu n'umuhombe, ariko ntukwiye kuba umuhombe. Kubera ko kwemera kuba umuhombe, ukwiye kuba umuhirwe kuri rino jambo, ugasubira ukinanata, ugasubira ugashiramwo novuga ngo ukikaza, ugashiramwo udutege, ugashishikira ukabandanya urugendo, kuko umwe dukunda agiye kuzanana n'ibicu. N'ano majambo abayumvise mwese, Imana nyina amahoro ibaho umugisha. Tuzosubira mu kiganiro igitondo gishasha cy'ubutaha. Mwami w'abami Yesu, tugushimiye cyane ku bw'ano majambo twumvise. Atubwiye twebwe bari mu ntambara, twebwe bari mu mageragezo, twebwe bari mu ngorane, twebwe bari mu byago, twebwe bariko barahamwa bahuga kugororoka. Atubwiye ngo umwe dukunda agiye kuzanana n'ibicu, kandi azobaza no kudutabara, azobaza no gushira iherezo ku bihe bigoye, ku ntambara bizera bariko baracamwo. None rero umuntu wese yumvise n'amajambo, nawe akaba afise ikinaya majambo amwigishije, akaba kumbura yaratanguye kwihebura, yaratanguye kwiganyira, abona umengo ntazotabagwa, ariko ya majambo akaba yumva amusubijemo intege n'inkomezi, akaba yumva agiye gusubira guhaguruka ngo agwane urugamba. Ndakwingiza ngo uyu muntu mugwize kw'imbabazi, aho byari byaramugoye, ahantu hose intege nke zariko zirazanana, ndakwingiza ngo amaraso yamuboneke ko, maze ibyo ugomba byose bishishikare kubana nawe, umushoboze gushishikara kwihangana no kugwana intambara nziza yo kunesha no kugororoka, kugeza igihe uzogaruka uzamo no kumutabara.
mu izina ryawe ryera Kristo Yesu, natwe tuvyizeye, amen.